Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Yohani ku kigabane cyaho cya 19 guhera ku karongo ka 16 kugeza ku karongo ka 42. Ijambo ry'umutwe rya mbere twisunga riravuga ngo Yezu abambwa. Barajana rero Yezu rero ajana umusaraba, agenda ahantu hitwa ikibanza c'agahanga mu gihebereye Igorogota. Niho bamubambiye hamwe n'abandi babiri, umwe ku ruhande ubundi ku rundi, Yezu nawe hagati. Pilato kandi nawe yandika urwandiko arumanika hejuru ku musaraba. Amajambo yago yari aya: Yezu Munyanazareti, umwami w'Abayuda. Abayuda benshi barasoma urwo rwandiko kuko aho Yezu yari yabambwe hari hafi y'igisagara, kandi rwari rwanditswe mu gihebereyi, mu kilatini no mu kigereki. Abahereza nkuka bakuru n'Abayuda babwira rero Pilato bati, ntiwandike ngo ni umwami w'Abayuda, andika uti uwo muntu yavuze ko ari umwami w'Abayuda. Pilato arabishura ati, ico nanditse nacanditse. Ko ari abasirikare bamaze kumubamba, bafata imyambaro yiwe bayicamwo ibice bine, umwe wese atwara igice ciwe. Bafata n'ikanzu yiwe, ariko iyo kanzu ntiyagira umubariro, yari yajishwe urunani kuva hejuru gushika hasi. Bavugana bati, ntituyitabure, nimuze dutere ubufindo turabe uwironka. Kwari ukugira ngo ivyanditse biranguke ngo, baragabanganye impuzu zanje, nayo ikanzu bayitererako ubufindo. Ngivyo ibyo abasirikare bagize. Iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo, Maria muka Clopas na Maria Madarena. Yezu rero abone nyina wiwe ahagararanye na wa mwigishwa yakunda, abwira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguwo umwana wawe. Hanyuma abwira wa mwigishwa nawe ati, nguwo nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa acajana Maria iwe. Yezu yitaba Imana. Ibyo biheze kubera ko Yezu yari yazi ko byose birangutse, kandi kugira ngo ibyanditse biranguke acavuga ati, ndanyotewe. Hariho agakono kuzuye isiki. Bashira rero ipampa ku nkoni, barikoza muri iyo siki, bararimuha ngo anunuze. Yezu amaze kunywa nyasiki avuga ati, byose birarangutse. Araheza ajondamika umutwe aracikana. Bacumita Yezu mu rubavu, kubera ko wari umunsi wo kwitegurira isabato y'ico gihe, nayo ukaba wari umunsi mukuru uhambaye. Abayuda rero basaba Pilato ngo bavune amaguru y'abari babambwe, baheze babakure ko boye kurekera imibyimba ku musaraba ku munsi w'isabato. Abasirikare rero baraza bavuna amaguru y'uwa mbere nayo wa kabiri muri bamwe babambwe hamwe na Yezu. Bashikiriye Yezu basanga yamaze gucikana, ntibamuvuna amaguru. Ariko umwe wo muri nyabasirikare amusogota icumu mu rubavu, haca yisuka amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe yabishingiye intahe, kandi intahe yiwe ni y'ukuri, kandi uwo nyene arazi ko avuga ukuri ngo namwe mwemere. Nkako ibyo byabaye kugira ngo ibyanditse biranguke ngo, nta gufa ryiwe bazovuna. Byongeye ibyanditse bivuga kandi ngo bazokwihweza uwo basogose. Yezu ahambwa.
Ibyo biheze Yozefu w'i Arimateya yari umwigishwa wa Yezu gwihishwe ku gutinya abayuda, asaba Pilato kubambura ikiziga ca Yezu. Pilato arabimurekurira. Yozefu rero araza ajana ikiziga ca Yezu. Nikodemu nawe araza, umwe mu ntango yari yagiye gukebukana na Yezu mwijoro, azana ikivange c'imira na lowe y'ingero nk'ijana. Bafata ikiziga ca Yezu bakizingira mu mpuzu hamwe n'ibimoga neza nk'uko abayuda babigenza mu guhamba. Aho bari babambye Yezu hari umurima, muri uyo murima hakaba imva nshasha ata muntu n'umwe yari bwahambwemo, nkako wari umunsi wo kwitegura w'abayuda, kandi imva yari hafi habariho bahamba Yezu. Bene wacu muri Kristo Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Abana b'Imana rero tugiye kuzirikana kubabara kwa Yezu Kristo, kuntu bamwishe, kuntu bamubambye, ariko igisomwa ni kirekire, mugabo dushaka dusubiremo amajambo kugira ngo dutegere ingene byagenze. Kandi byoba byiza umuntu agiye guhera ku kigabane cya 17 18 akaraba ingene byose byagiye birakurikirana. Ijambo rya mbere rero ry'umutwe twisunga rivuga ngo Yezu abambwa. Barajana rero Yezu 17 aravuga ngo Yezu rero ajana umusaraba agenda ahantu yitwa ikibanza c'agahanga mu Gihebere y'Igorogota. Aho ni inzira Yezu yagiye acamwo kugira agere Igorogota, aho bari bagiye kumubambira, kandi mu nzira bagenda baramukubita bamuvuma amate. Bana b'Imana twiyegereze Yezu. 18 niho bamubambye hamwe n'abandi babiri, umwe ku ruhande uwundi ku rundi, Yezu nawe hagati. Aho ngo niho bambye Yezu n'ibisuma bibiri, umwe ku ruhande uwundi buryo. 19 Pilato kandi nawe yandika urwandiko arumanika hejuru ku musaraba. Amajambo y'ugo yago yari aya: Yezu umunyanazareti, umwami w'abayuda. Ubwo nibwo rwandiko Pilato yanditse. 20 havuga ngo abayuda benshi barasoma ubwo rwandiko, kuko aho Yezu yari yabambwe hari hafi y'igisagara, kandi rwari rwanditswe mu Gihebereyi, mu Kilatini no mu Kigereki. Aho Yezu bamubambye hari hafi y'umuji, hari hafi yo muri city, hari hafi y'isoko. Ubwo rero ngo abayuda benshi barahaca, abantu benshi barahaca. 21 abahereza nk'uko abakuru n'abayuda babwira rero Pilato bati: ntiwandike ngo ni umwami w'abayuda, andika uti uwo muntu yavuze ko ari umwami w'abayuda. Rero rwa rwandiko ruzanye ingorane. Abayuda bakumva ko Pilato yanditse nabi, bakumvamo Pilato akwiye kwandika ibyo bamubwiye kandi bicafuza Yezu, kugira umuntu wese ategere gitumye bamanika Yezu ko ari uko yigize umwami w'abayuda. Rero Imana yo mu ijuru dutabare cyane, ntabwo baracokoza Yezu, ariko kwari kutamenya, kuko Yezu yari umwami w'abayuda akaba n'umwami w'abantu bose. Ariko abayuda bakumva babwira Pilato amucafuze, bumve ko yamenje ko ari we yiyise ko ari umwami w'abayuda. Imana dutabare cyane. 22 Pilato arabishura ati: ico nanditse kirasobanutse. 23 abasirikare bamaze kumubamba bafata imyambaro yiwe bayicamo ibice 4, umwe wese atwara igice ciwe. Ubwo babasirikare bahejeje kubamba Yezu, bakubise bagize ibyo bashaka byose, bafata impuzu ziwe baragabangana, baziciye mu bice 4. Abasirikare bakuru abagenerali babona kure, nibo bagabanganye umwe igice kimwe uwundi igice kimwe, byumvikane ko zari batayo 4.
bafata n'ikanzu yiwe, ariko iyo kanzu ntiyagira umubariro, yari yajishwe urunani kuva hejuru gushika hasi. Ubwo bafata ikanzu yiwe, iyo kanzu yiwe ngo ntiyagira umubariro, yari yajishwe urunani ngo kuva hejuru gushika hasi. Ni ukuvuga nibaza ko muzobona abantu bake babaho bambaye bene izo mpuzu zimeze ukuntu. Rero byumvikana ko ikanzu ya Yezu yari special, ariko abasirikare rero batangura kumva nayo ukuntu bari buyigabure. Ibiri kane bavugana bati nituyitabure nimuze dutere ubupfindo turabe uwironka. Baravuga ngo ntibayitabure, ngo batere ubupfindo barabe uwironka. Abo rero baba ari bakuru b'amabatayo ga nibo bagomba bajya basirikare bato bato, ntacyo bavuga kuri izo mpuzu za Yezu. Bo kwari kuvuma amate Yezu no gukubita uko bishakiye. Ariko abakuru b'amabatayo baravugana ati reka tugabane zibayabaye. Ubwo hariho uwatwaye ibirato, hariho uwatwaye mani zitabare cyane kumbura umupira yambara, hari uwatwaye agakofero yaba yambara mu mutwe. Mugabe iyo kanzu kandi abantu sinzi gusa nari bimaze kumva ko ngo iyo kanzu ishobora kuba Bikira Mariya yayijishe Yezu agifise inda ya Yezu Kristo. Rero nguko Yezu yakura niko iyo kanzu yakura. Ubwo ntibyanditse muri Bibiliya ariko maze kubyumva. Hanyuma nayo ikanzu bayiterera ko ubupfindo. Ngibyo ibyo abasirikare bagize. Ubwo baragabanganye impuzu zanje, nayo ikanzu bayiterera ko ubupfindo. Ngibyo ibyo abasirikare bagize. Ngibyo ibyo abasirikare bagize yuko impuzu yiwe bayitereye ku bupfindo. Ugiye Kamanyi bari muri Izaya ukaja mu mazaburi, aya majambo uyasangayo. Rero abahanuzi bari barabihanuye kera, amazaburi yari yarabimuvuzeko. Rero kumwe babivuze niko byabaye ikanzu yiwe bayitereye ku bupfindo. Biri gatanu haravuga ngo iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hagaze nyina wiwe na nyinabo Mariya muka Cleopas na Mariya Madarena. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Bantu b'Imana batubwiye noneho abari impande y'umusaraba wa Yezu Kristo, batubwiye ngo impande y'umusaraba aho mu ngorane zose Yezu Kristo yagize, tubonye ku musaraba hari mama wiwe, ariko baratubwira ko na nyinabo wa Bikira Mariya nawe niho yarari, ngo nyinabo Mariya muka Cleopas. Ubwo umugabo wiwe yitwa Cleopas, Mariya muka Cleopas. Bakatubwira na Mariya Madarena, unawe ni wa undi mushiki wa Lazaro, umuyasiga amavuta Yezu kuva mbere y'igihe akamuhanaguza imishatsi. Ubwo aba nibo bamama bari kumwe na Bikira Mariya mu magorwa yose yahuye nayo. Rero bakunda kuvuga ngo Bikira Mariya yarafise abandi bana, ariko reka tubandanye twumve uwundi muntu yoba yarahari. Ibiri gatandatu Yezu rero abone nyina wiwe ahagararanye na wa mwigishwa yakunda, abwira nyina wiwe ati wa mukenyezi we nguwo umwana wawe. Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cyane. Yezu ku musaraba araraba hirya no hino, abona hari wa mwigishwa yakunda. Uwo mwigishwa yakunda, nimba uzokomeza usoma Bibiliya cyangwa ukunda gutegera inyigisho, uzomenya ko ari wa mwigishwa Yohani. Kandi nibaza ko ari nawe yanditse Injili. Yohani mwene Zebede, babandi nyina wabo yari yagiye gusabira kuri Yezu ngo umwazo yicari buryo ubundi bubafu. Uyu Yohani rero niwe yari ku musaraba. Abandi 12
Yuda wa mbere aramenja abaragurishije Yezu, hanyuma acaranaza no kwiyahura abonye byakomeye no ni birebire. Hanyuma Petero nawe mwarumvise ibyiwe, ariko we yanyuma yaranigaye, ariko nyimba avuyemo Yuda bagomba gusubigara ari 11. Nyimba na Petero byamugoye, akaba yagiye kwicara ahantu ariko ararira atakambira Imana, abandi 10 bari hehe? Mwabo bose rero 11 dukuyemo Yuda, hari hasigaye Yohani wenyene, niwe wenyene yari ku musaraba kumwe na Bikira Mariya, kumwe na kumwe na nyinabo wa Bikira Mariya, kumwe na Maria Magdalena. Nabo bantu bari ku musaraba, nabo bantu bagiye mu nzira y'umusaraba bagafashanya na Yezu, bagenda barahanagura Bikira Mariya bamuremesha basubira ibintu nk'ibyo. Rero bana b'Imana bajya bavuga ngo Bikira Mariya n'umugore nk'abandi, iyo bari bumva uburemere Bikira Mariya yagize kuva kivyara Yezu Kristo, ntibari bakwiye kuza baramucafuza uko bashatse, ariko ubwo no uko 2006 Yezu rero abone nyina wiwe ahagararanye na wa mwigishwa yakunda, abwira nyina wiwe ati wa mukenyezi we ngo umwana wawe. Ngo Yezu abonye wa mwigisha yakunda ahagaraye impande y'umusaraba na mama wiwe, acabwira Bikira Mariya ati muvyeyi, harabaca bitwanza ngo yavuze ngo wa mukenyezi we ngo umwana wawe. Uko vyogenda kose ariko bavuze ngo abwira nyina wiwe ngo umwana wawe. Hanyuma abwira wa mwigishwa nawe ati nguwo nyoko wawe. Abwira wa mwigisha nawe ngo nguwo nyoko wawe. Kuva mu ntango zose ntabwo Yezu yari bwararondera umuntu abwira ngo, ntabwo yari bwabwira Bikira Mariya ngo nguwo umwana wawe, nta n'uwo yari bwabwire ngo nguwo nyoko. Ariko Bikira Mariya arakeneye umuntu w'umwizigirwa yomuba hafi nuko Yezu Kristo yamuba hafi. Yezu abiravye rero abona nta wundi mwizigirwa usibye uwo Yohani bakomeje kugendana, abari we abwira ati nguwo nyoko wawe. Rero bana b'Imana, abantu mwanga kubyagwa na Bikira Mariya nimurerera, ariko mureke no kuza kumuramutuka. Buriya Yohani yemerewe guhabwa Bikira Mariya kwanza kuva ubwo nyamwigishwa aca ajana Mariya iwe, kuva ubwo ngo Yohani aca ajana Bikira Mariya iwe. Nta wundi muntu tubona bajanye na Bikira Mariya kuva ubwo ushika Bikira Mariya ajanywe mu ijuru, yabaye nyina wa Yohani na Yohana umwana wa Bikira Mariya. Niyo mpamvu rero abaririmba ngo uwo muvyeyi twarazwe ni Mariya, twaramurazwe. Wowe nyimba utamurazwe reka kumutyoza no kumuvuga nabi, ariko abamwemera ni mutureke. Umuvyeyi asumba abagore bose n'abagabo arabasumba, n'umuvyeyi asumba abantu bose bitwa ko bavukiye hamwe isi, kuko yabaye nyina w'Imana. Rero Imana yamuhaye iryo teka, nta wundi muntu akwiye kuri mukura, kuko musi y'umusaraba niho yarari. Turabandanya. Yezu yitaba Imana, Yezu apfa ku musaraba. Ibyo biheze kubera ko Yezu yari yazi ko byose birangutse, kandi kugira ngo ibyanditse biranguke acavuga ati ndanyotewe. Yezu ari ku musaraba ariko arasambagurika, acaravuga ko anyotewe. 29 hari agakono kuzuye isiki, bashira rero ipampa ku nkoni, barikoza muri iyo siki bararimuha ngo anunuze. Ngo hari agakono kuzuye isiki, ntibanasutse mu gikombe, kandi iyo siki nkarisha ako gakono kari kuzuye iyo siki, urumva kwari kugira bamuhe ibintu mu Zaburi naho birimwo, no mu bandi bahanuzi ba kera birimo ko bamuhaye ibimwica, ibimusonga.
bagenda bakoza kwipampa bamuha uburozi bamuhishano kugira bamwice kuko ntibyari nyimba yaranyotewe ntiyari amazi bamuhaye kandi banabitegereye nabi nubwo Yezu yavuze taranyotewe kwari byari ibyo ariko arabona mu bantu abona ko naho kumbure abambwe yaribaza ati ubwo mbambwe kumbure bagiye kunyemera canke bagiye kwemera Imana bagiye guhinduka baheba ibyaha. 30 Yezu amaze kunywanya siki yavuga ati byose birarangutse araheza ajondamika umutwe acikana ubwo uko niko byagenze baje kumwanya siki baba baramugangahuye baba Imana yo mwijuru dutabare cyane mwiyi si kweri hari ubugome ubwo bugome bwari kuri Yezu Kristo ubuho bwari kubye buri kuba Imana yo mwijuru duhe gutahura cyane kandi Imana iduha umutima wo kwiyegereza Yezu turi mu karema ariko turi kuwa gatanu mweranda kumburenza ameze nkuwa maze gusa n'ubushikayo jewe ko ndiko ndakora iyi video canke audio kugira tuzirikane uko Yezu yababaye. Yezu yarababaye bana b'Imana, Yezu yarakubiswe, Yezu yarababaye azira ubusatani kosa niri yakoze. Mugabo twebwe iyo twakoze n'amakosa tugahanwa bitunanira kwihangana canke se iyo turiko turatotezwa na bagenzi bacu atari nuko bana tubabarije umubiri turababara cyane ariko Yezu yarababaye. Twiyegereze Yezu nitwatotezwa azoza tuba hafi atugwanire. Bacumita Yezu mu rubavu kubera ko wari umunsi wo kwitegurira isabato y'ico gihe nayo akaba wari umunsi mukuru wambaye. Abayuda rero basaba Pilato ngo bavuna amaguru y'abari babambwe baheze babakure ko boye kurekera imibyimba ku musaraba ku munsi w'isabato. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Isabato nayo mu byo Yezu yazize ni isabato irimo. Rero abantu benshi cyo novuga nga abantu benshi twankana dupfuye amadini. Ujya asenga kwa Mungu ntazoja mu ijuru kuko asenga cya gikoko. Ujya asenga kwa gatanu ntazoja mu ijuru abasilamu ntibemera Yezu canke abasilamu kunuku. Ujya bajya basenga ku isabato ari kumva ndababwire ntabwo dukwiye gucaniranira imanza amadini. Nyimba wumva icyo gusa kimwe no uvuga umuntu wese yemera Yezu Kristo ko yabambwe ku musaraba, yemera Yezu Kristo ko yabambwe ku musaraba yumve ko neza yemera Yezu Kristo. Utemera Yezu Kristo kabisa ibyo ni n'urubanza rwiwe ariko bantu mwemera Yezu Kristo kirazira kugucaniranira imanza. Ntimunategera hariho abantu b'abarokore n'abagatolika usanga bankana umurokore yumva ko umugatolika atazoja mu ijuru ko ngo asenga cya gikoko ngo asenga papa ngo asenga Bikira Mariya ariko ukirengagiza ko hari abandi nabo boba basenga kwa gatandatu bavuga ati bajya nabo basenga cya gikoko kuko basenga kwa Mungu. Ibyo rero ntidukwiye kubipfa. Yezu Kristo mu byo yazize isabato yarimo baramwishe bamuhura ko yakiza abantu ku isabato. Yezu Kristo bamwise noneho bariko baritegurira ni isabato. Abantu bakiriya gihe umunsi wa gatanu waba ari umunsi wo kwitegura guteka gukubura kugira ngo baze kwinjira mu isabato atakindi kintu kibatangira n'ibicumuro babyikuye ko nyene bariko baritegura. Mugabo uwo munsi bariko barapampagizwa kwica Yezu vuba na vuba kugira bitegurire isabato. Bamwice bagira iki ntibiyumviriye ngo bavuga ati uyu munsi kwari kuwa gatanu tukaba turiko turakubita umuntu turiko kuki batabitekereje. Hanyuma rero Yezu rero kuwo munsi wo kwisabato bariko baritegura biteguye kuri Yezu Kristo bakubita basubira. Imana yo mwijuru duhe kubitahura cyane.
kabiri abasirikare rero baraza bavuna amaguru y'uwa mbere nayo wa kabiri muri bamwe babambwe hamwe na Yezu. Bashikiriye Yezu basanga yamaze gucikana ntibamuvuna amaguru. Abasirikare baca bafata babandi babamwe hamwe na Yezu babavunagura amaguru, mugabo bashitse kuri Yezu basanga yamaze gucikana. Ariko umwe wo muri nyabasirikare amusogota icumu mu rubavu haca hisuka amaraso n'amazi. Umwe wo muri babasirikare abonye Yezu yamaze gucikana, kugira hohoshwe neza muhoje amucumita icumu mu rubavu. Abayuda abakwihereza nk'uka bariko baragerageza kugira bahohoshe vuba vuba isabato ize gutangura abo bantu bamaze gupfa, bamaze no kubakura kuri iyo misaraba. 5 wabibonye niwe yabishingira intahe, kandi nayiwe niyo ukuri, kandi uwo nyene arazi ko avuga ukuri ngo namwe mwemere. Uwo yabibonye ingene yavucumitse icumu mu rubavu Yezu niwashinga intahe y'ibyo yabonye. Nkako ibyo byabaye kugira ngo ibyanditse biranguke ngo nta gufa ryiwe bazovuna, ngo ibyo byabaye kugira ibyanditswe biranguke. Ibyo nabyo bisanga mu mazaburi no mu bahanuzi ubisangayo. 37 byongeye ibyanditse bivuga kandi ngo bazokwihweza uwo basogotse. Ibyanditswe byeranda bya mu bitabo bya kera bwa Yeremiya n'abandi nabo biriyo, bakavuga ngo aba tuzihweza uwo twasogose, bazihweza uwo basogose. Yezu rero nubu arabambonekera abana biwe, akabereka mu biganza byiwe, akabereka mu rubavu, akabereka jewe yarananyeretse n'ingene yari mumva, ingene yari mumva bamuhambiriye no muri zirya mpuzu, nabyo yarabinyeretse mumva, ari mumva. Rero Yezu Kristo n'ubu munsi ariyereka abantu, arakwiyereka. Iyo Yezu Kristo agomba no kuguha ubutumwa ugeza kuri bagenzi bawe, arakwiyereka, arakuganiriza, arakugendera. Yezu Kristo ni mwiza cyane bana b'Imana. Jewe ndamukunda, ndi umunyabyaha ariko ndacumura singenda nk'uko abishaka, mugabo Yezu arakwiyereka, akakuganiriza, akakubwira, akakwereka ingene yababaye. Ndibuka ikindi gihe anyereka uku bariko bamukubise umubiri wose yuzuye amaraso kweli. Ibyo byose Yezu yarabinyeretse, ariko umusaraba ariko arasambagurika. Ibyo byose narabibonye. Rero yarababaye Yezu, niyo mpamvu dukwiye kwiyegereza Yezu. We yarinze amagorwa kugira dufashe kuyarinda natwe. Turinde ibitugerageza, tubura ibyo twambara tukaganya, tubura amafaranga tukarira tukavuza induru. Ariko wewe yagabisi n'ijuru n'aya mafaranga n'ibibizu byose n'amaheta byose ni bya Yezu Kristo. Ntiyigeze abigirira irari, ariko twebwe turi mu marari, twiruka n'ibyinshi, twiruka n'ibyisi. Ntidufate umwanya wo gusoma Bibiliya, ntidufate umwanya wo kwiyumvira kuri Yezu Kristo. Abakatolika ntidufate umwanya wo kwiyumvira kuvuga ishapure ngo twambaze umuvyeyi Bikira Mariya we yagwanyira urugamba na Yezu Kristo. Bana b'Imana, iyo tuba tubona neza igihe turimo, dukwiye kuyiwegereza cyane Yezu Kristo. Turi mu kwihuta kuko umwanya ikindi gice kiravuga ngo Yezu ahambwa. Ibyo biheze Yozefu w'Arimateya yari umwigishwa wa Yezu wihishwe kugutinya Abayuda, asaba Pilato kubambura ikiziga ca Yezu. Ngo Yezu amaze gucikana, ibyo birangiye Yozefu w'Arimateya aragenda kugutinya Abayuda, yagiye abundabunda kwa Pilato gusaba amurekurira bambura ikiziga cya Yezu. Pilato arabimurekurira. Yozefu rero araza ajana ikiziga